dukorera n'ibisate Fanny no musikoma ngo turakinyama no musikoma yaramenya amagatanga gushikira brana no yatangiye gushika akabajone hari SAMMY kwa Sasa yo kuri ngwana n'abazwa arambika ahatevyo yakwana mbere unarambaza ibi ni bikomwe byiyo uranya arambaza tima na SAMMY sinziga ko tatimura taxi hanyoni ariho company ikora amakonti wambara cyane c'est company to SAMMY style ushaka impuzu ziri traditionnel ushaka moderne SAMMY so menyerewe muri byinshi menyerewe ma TikTok ndazi neza ko umuntu aboneka cyane mu video mudufuna gushaka ku ndazi neza ko dukora n'ibindi byinshi birimba twarakuweze tangazo la mbingu Yesu nambie tangazo la mbingu haleluya ndirimbo ndayibuka cyane kandi indirimbo yameza agiye cyane rwose ibana SAMMY gufatikanije na Fanny kugira muzo gusangira ndetse no kunywa no gusangira ndetse n'ibindi byinshi mugiye gutwereka mu mafilm kuko mwese mukorana na Fanny cyangwa musanzwe uri muri yashirahamwe byose okay genda fise shirahamwe gitwa igicaniro cy'impano akaba ari nacyo kiramutse gisohora ino filme yitwa ubuzima ino filme ubuzima harimo abakinnyi benshi abantu basanzwe bazi bamenyereye harimo nk'iki cyamamare Fanny Lavine turi kumwe Mr Pompom ari heba Mr Sammy turi kumwe na ba Enoke turi kumwe na ba Abel Ruwayo turi kumwe na Alvella turi kumwe n'abakinnyi abantu basanzwe bazi n'abandi benshi bafite impano zidasanzwe abantu batari bwamenye rero uno munsi igituma turi kumwe na Fanny nuko asanzwe ari mu bashigikiye muri iyo filme y'ubuzima nawe nerakinnye muri filme y'ubuzima kandi nawe nuko asanzwe turashigikirana dufite n'imigenderanire myiza igicaniro cy'impano Trofa iramaze gutera intambwe mu kumenyekana mu mafilme menshi atandukanye ariko icatumye mwumva ko mufatikanya ino filme cyo onyamukuru okay icambe na mbere murabizi yuko ubugirigiri bugira babiri kandi igihe cyose umuntu ashatse gutera imbere kugira ngo ashike kure ni byiza ko ajana n'abandi rero gukorana na Trofa n'umugisha nkuko nsanzwe najewe nkina mu benshi bariko barabona iyo série yitwa Mufakazi sanzwe turiko turashigikirana rero ni nawe gushigikira ino yitwa ubuzima urumva ko ari ibintu byiza gukorana gushigikirana kugira ngo tugeze kure ireresi muri kino gihugu cy'u Burundi ndetse amareresi y'abarundi ashobora no kuja bukarenge imipaka ashike kure rero niyo mpamvu turiko turashigikirana na Trofa turiko turashigikirana na Fanny Lavine turiko turashigikirana n'abandi bakinyi hamwe n'abandi baririmba ego Fanny Lavine inyuma y'imistari mike bavuga yuko bafitanye ikibazo na Abel nako tubiye gukorana na Abel mbega ntamba bivyigize bikuzanira canke byo gutera uvuga ati banaba kubera hari ibi ati reka ndege gukorana na Fanny canke we ntaco bigutwaye nje nibaza yuko umuntu wese afise ubuzima bwiwe kandi atawundi muntu yomwinjiriramwe ico kibazo je ubwa mbere na mbere ntaco namenye kuko yaba Fanny Lavine ntaco yigeze za kumbwira canke yaba nabe ntaco yigeze za kumbwira no kuvuga ngo nogira nico ndabivuze ko no bamvuze urusaku kuko Fanny Lavine turi kumwe aravyishurira ari hano yo ico kibazo yo cishurira ariko kandi naho bogiranira ikibazo hari ibintu abantu basanzwe bamenyereye hariho gutandukana gukora abantu barakorana bagatandukana kuko na Aburahamu yaratandukanye na Loti kandi ntaco byabiciye umwe yagumye akunda ubundi kandi yagumye amushigikira rero Fanny Lavine bariko barakorana na Abel biba ari byiza cyane kuko ni kwa gushigikirana ariko kandi batariko barakorana ku mpamvu zabo jewe sinovyinjiramwo ico kibazo kandi sinoshobora kucishura ndumva ibintu bitanga kuryoha inyama zaheze batwoje Fanny Lavine warasotse igihugu cyane no mu misezero bagusohoka igihugu
ugiye kwerekana ibendera ry'igihugu cyacu cy'u Burundi mu mahanga kubera ko ukinanye n'abanyarwanda ugakina n'abatanzania nta kindi kintu babona atari flag y'u Burundi ugejeje kuraba SAMMY wagiye kugufasha iki muri career yawe SAMMY agiye kumfasha ibintu byinshi cyane kuko SAMMY bwa mbere ni umuntu nubaha ndakunda cyane impanuro ziwe ndakunda impano ziwe ni umuntu w'umushinga ntahiga ndi umwete cyane rero gukorana nawe nakunguko karenze ku kandi yego kuko ajya kuva na kandi ntaratangura ibi bintu ibi ndimwo babyita entertainment nari umufana wiwe SAMMY kuva kera rero gukorana nawe ni umugisha kandi niteka yego kabisa hari ikintu nibuse ubu nyene hari ikintu nibuse rero ndakwereka hari ikintu nibuse kera ijya ndirimbo araka dance makubita tangazo Yesu mwambie iyo ndirimbo ndayibuka cyane kugira nyene SAMMY wabonetse muri byinshi ariko kandi na FANNY kandi yabonetse muri byinshi kandi FANNY uno mwanya igituma ndamacho kibazo ashobora kuca avuga ati narasose igihugu nakoranye n'abastari bakomeye cyane mu by'amareresi turafise abantu zihari abasiya abandi nabandi akavuga ati ibana je nta challenge cyangwa nta collabo nkeneye y'umurundi ubu nkeneye kuba ndayantera imbere nkuko muri we ndazi neza kiyo ndota ifise kubona remeye yuko mufashanya we byagoye yeshusho icyambere na mbere mu gihe yovuga ngo nta collabo nkeneye yoba ari intango yiwe yo kunanirwa mu gihe yovuga ngo nta collabo nkeneye y'umurundi yoba ari intango yiwe yo kunanirwa kuko kino gihugu cy'u Burundi nico camwibarutse abarundi nibo bamushigikiye naho uno musi yoba ari karahura n'abakinyi bahandi ategerezwa kumenya yuko hano ari wabo ahubwo iciza nuko yomenya yuko intambwe yogera ko iyo ari yo yose yumva yuko yofata ukuboko ubundi murundi akavuga ngo tudugane kuko turiho ariko ntituzokwama jewe nkora ino societe y'igicaniro c'impano cyane narimviye ndavuga ati SAMMY ariho ariko SAMMY ntazokwamaho SAMMY ntazokwama mu Burundi kubera ikintu yotegura une nouvelle génération ku buryo SAMMY igihe atazoba kihari atazoba aririmba hariho SAMMY benshi bazoba bahari rero FANNY LAVINE mu gihe cyose yotera imbere akagera ku ntambwe ishimishije canke ikomeye cyane ndiko ndaguhanura ndabivuga wumva ndetse nibagire igihugu cyakwibarutse canke ngo usuzugure umurundi yes uvuge ngo umuntu ngo ni mutoyi ngo niyagitangura oyaye ahubwo haje Imana gushikanya ishaka yuko nawufata uko uwundi muntu kuko uwundi munsi hari igihe uzibona Imana ikoze ibindi bi ukazibona FANNY LAVINE ntakiba mu Burundi canke FANNY LAVINE akagira andi mabanga ugasanga bino bikorwa ntakibikora cyane ariko ni byiza yuko ireresi canke kujya bavuze flag y'u Burundi yambibonekana biciye muri ya mareresi rero ntashobora kwishora wenyene nuko ahubwo afata ukuboko abandi bantu kugira ngo bikunde yuko twese dushirana hejuru tukashika urakoze cyane turacabana yatwigiye ubuvamo ndayibuse neza yuko batwakiriye neza inyama uburobe tubana yatwihereza ariko kandi twihereza tunayaga hari benshi baje kubashigikira kandi hari ama companies menshi asanzwe akora ibijanye n'amareresi nga mu Burundi ariko mwe muri mu bantu basohotse cyane kuruta abandi muri ko muraboneka cyane kandi muzwi n'abantu mvuze ko muri abastari muri mu kazi musanzwe mukora nta wo bideha cyangwa biharire kubera ko murazo ariko ukije kuraba uburundi buracakeneye kubafata mu mugongo leta y'u Burundi iracakeneye kubafasha kugira karere yanyu ibandanye ihagati bon ishigikirwa cyane n'igihugu kubera ko uyu mugiye hanze mugiye gupresenta igihugu cyacu ariko ndashaka kumenya ngahi wacu nawe kwa dukurikirana bari mu mahanga bari hehe hose bumve neza yuko ireresi uno mwanya mu gice cy'u Burundi byifashe gute SAMMY canke FANNY wonyishura muri mwebwe bumve ngene mwebwe namwe mwipanze abanyamahanga kwera babona mungena kubaha amakolabo canke bakaza bakabaha amakolabo ariko babarakeneye kumenya kungere begeje n'amaresi ngango wacu mu Burundi bimeze gute mu gihe hari abantu bidoga yuko mudashigikira bagama ko twakwishura tugenda hari nta kibazo kugira ngo babone n'ubwiza bw'ibintu bya SAMMY ariko yagiye ariko mukanyishura novuga yuko uwo mwanya ibijanye n'amareresi ndabigeze turashima kuko udashimye wike na byinshi ntishobora gushima turashima kubona randry aza mu bintu byacu turashima kubona n'abandi badashigikira
kuko ntiwokubagayo ko mu minsi yahera yuko abajournaliste ibya filime batavyerekwa ariko ubuyu ukaba ubona ko mudushira imbere mudushigikiye ivyo dinda bishimye ariko kandi turasaba na leta turasaba n'amakampani yuko nayo yotumenya akadushigikira ko hari byinshi dukeneye hari byinshi tubuze kugira ngo dushobore kugera ku ndoto zacu kandi dushobora kuzigera ko nabo batadushigikiye nabo abavyeyi bacu nibo batwibarutse bategereza kutumenya bakadushigikiye kabisa. Zabas, style yawe irarenze naho twicaye hasa neza ariko ndashaka kumenya mbega bihuriye he n'amareresi usanzwe ukina canke n'indirimbo usanzwe uririmba. Okay, ino reresi yitwa ubuzima kandi kwambara canke kuberwa navyo n'ubuzima. Uno munsi twambaye Saba style cyane cyane base twagize tradition africaine kuko dusanzwe turi abanyafrika. Ni byiza yuko abantu bose bamenya yuko kubaka igihugu canke kubaka Afrika yacu bitazova ku bandi bantu ko bizova kuri twebwe nyene. Mbega ni ryari umuntu ashobora kubaka igihugu ciwe canke kubaka ahantu aba ni yahakunda. Mu kuhakunda naho ashobora kuvyerekana biciye mu mvugo canke biciye mu bikorwa. Iki ni kimwe mu biko birerekana yuko turi abanyafrika bikunda biyemera banezere no kuba abanyafrika. Yuko turi abarundi banezere kwitwa abarundi. Rero niyo mpamvu ubona uno munsi twagerageje kwambara inyambaro ibiziri traditionnel canke izumuco biratandukanye no vuga ngo biri mixed canke harimwo n'iby'abarundi mwagiye mubona bamwe bambaye terigiti ariko batayambaye kwa kundi kera bahora bayambara ariko bayambaye umengo ni moderne ukuntu. Rero ibi ni identité yacu. Ino identité rero ni itwerekana abo turibo kuko wari we wese naho yotorawe yo gerageza kulokaliza akavuga ngo bano bantu nabantu bo muri East Africa. Rero niyo mpamvu twashimye kwerekana kimwe mu bikorwa dusanzwe dukora tunabamenyesha ko Saba Style Company isanzwe ikora ibikorwa bitandukanye na cyane cyane byo kwambika abantu haba ari abakora indirimbo haba ari abafise amamanza tugakora n'amadekor. Murabibona kano kadeko nubwo twagiza akantu kari simple nitwebwe nyene twakikoreye. Rero muri canke zerekana identité yico muri canke aho muva Saba Style turashobora kubibafashamo. Ni mwiyo ntumbero murakoze. Yego murakoze. Muri kino kibanza twabonye abastari benshi mujanye n'amareresi twabonye ba Mede turabona ba Muhizi tunzo bafisa ama sound ateye ubwoba turabonye ba FANNY n'abandi SAMMY n'abandi benshi tumenyereye mujanye n'amareresi abo bose twabonye bambaye zino nyambaro bazoba bari muri yo filime yanyu nshasha canke baje kubashigikira. Ni novuga ni presque bose havuyemo Amede ariko nawe ntiturahebura kuko filime nababwiye kwibandaye. Urumva nawe mushobora kubona muri no filime ubuzima ariko hano ba SAMMY hano ba Enoch hano ba Muhizi ba Vianney n'abandi benshi musanzwe mubona uno mama wacu mama mwiza cyane umukinyi mwiza nibaza ko araza kuronka kanya ko kwivuga n'aba bandi bose musanzwe mubona ngaha n'abantu twafatikanije canke bakinye mwino reresi yitwa ubuzima. Sabasi tubabazi gato turiko turaraba filme mu bindi bihugu bashaka gukora filme bashira kuri YouTube mu mezi 5 ugasanga irafise nka 100,000 views ariko mu Burundi biragoye kuba mu mezi 5 wo kwiza 100,000 views bibaza kagahaze kari he. Okay, icambe na mbere umwana iyavutse arakura muri uko gukura kwiwe hariho ama etape agenda aracaka. Rero kenshi na kenshi yari gihe turaba akarorero ku bandi bantu ariko nitwibuke yuko aho baba bageze nabo ni baba baciye hano nyene. Birashoboka abo bantu turiko turabona yuko uwo munsi bashobora gukora bakaronka 100,000 views mu ntuze mu kwezi canke mu ndwi canke mu misi 3. Ino ntambwe twe turiko nabone barayiciyeko. Rero icambere na mbere gikenewe kugira ngo natwe dushobore gushika kwiyo ntambwe abandi bariko nuko tubanza tugakunda ibyacu tugashigikira abacu. Turiko turabona yuko intambwe abantu bariko baratera intambwe mu byo kuraba canke mu byo gukurikirana by'amafilm. Par exemple murandaba nk'umupfakazi hari gihe mu masaha nka 15 17 usanga yamaze kwiza 10,000 view. Urumva si ikintu coroshe kandi ubwa mbere siko byari biri ariko urumva yuko hariho intambwe abantu bariko baratera. Rero cyo dusaba abantu bariko baratwumviriza abantu bariko baradukurikirana
kugira ngo dushike aho abandi bantu bageze no kugira ngo dukore ibikorwa byiza nk'ibyo muri ko murabona ku bandi bantu mutegerezwa kumenya yuko dukeneye abantu badufata amaboko badushigikira badufata mu mugongo kugira ngo dushike kwiyo ntambwe nuko umurundi uwo ari we wese cyangwa umuntu asanzwe akunda iterambere ry'umurundi iterambere ry'uburundi nuko yumva yuko nawe agomba kwishira mu ruhare. Fanny turiko turaraba umufakazi series ni series yashoboye kumenyekana cyane kuba uyu munsi ushobora kuronka 10,000 views ku munsi hoba hari nkuko washoboye kuja mu Rwanda cyane. Jane nibaze ko kirimo kuko igihe mva mu Rwanda benshi hariho n'abarundi benshi bambwiye ngo niho tukimenye ngo nitwari tuzi ko kina filme kandi ibyo bintu birababaje vraiment umuntu ariko arankurikirana azi ko yamenye ko ngiye mu Rwanda nuko ije byarambabaje ukuma umuntu mu gihugu kimwe muga yakubonye ari uko akumvise uri mu Rwanda birababaje ariko banarafashe ruri ya rugendo nibaze ko kirimwe mu bintu byatumye amaviews aduka kuko byatumye menyekana gusumba uko byari biri. Fanny twarabonye umukuru w'igihugu ashobora gutuma akabaririmbyi abakomediye turaburamo umuntu wa filme wewe nka Fanny ntiwavuze ati kubera iki jewe basi ntaserukiye abamafilme. Narabivuze vraiment kandi nyene byarankoze ko yenda byumvira ko ariko ngira Imana mu minsi heze narose umubonano n'umuntu wahariya arambarira ati ntaco ubu tuzobikorera ko namwe kubera ko hari igihe usanga natwe twishira inyuma ugasanga ntituje imbere ngo tuvuge ko duhari iki niki nyene ntitwishikana ubwo kwishikana cyo kuyerekana nyene ko bikwiriye ariko mu minsi iri imbere cyane ndibaza abakinyi ba filme tugiye kuboneka. Hari umuntu yavuze yuko kuba mukora filme bifasha muri tourisme hari ikintu igisata cyangwa ubushikirangaje bwa tourisme bwoba burabiyumvira ko nk'abantu bashobora kwerekana bimwe mu bigize igihugu mu bibanza bimwe bigize igihugu cy'u Burundi. Oya ntibirabaho ariko ubunyi mu byo turiko turasaba ivyo birimo kandi neze ko ubumwe butazohera tutinjiye mu byo bintu kugira ngo dushobore kuba imboneza zerekana uburundi uko buteye uko bumeze kuko uko byareje uyu munsi siko biri hariho icyizere kinini cyane yuko iyi event vende umukinyi wa filime azoba afise agaciro cyane. Uriko rero bindi bihugu usanga bafise union des cinéastes bafise ma fédération ubumwe bw'abakinyi b'amareresi ariko ni mu Burundi umenga umwe wese bakorana kubera bazinanye wowe ugakorana filime na NASABBAS na Enoke kubera muri abagenzi ariko akabura ca kintu cyo kuba mwohurira muri filime kubera muri abakinyi ba filime ndundi. Ico kintu 2020 tucitege gute? Ico rero ni umutima wa buri wese kubera ko nibaze ko ari kwa kundi abarundi bacu mu ngo gute ikibana kirakengeretse ugasanga nyene uwundi murundi ugasanga nyene ntumuha agaciro nk'ako umunyamahanga rero turakwiye guhindura tukagira nyene iyo imyenda cinéaste ntibagiye umenga twagigeze kwigira ariko biranka yo gukomera kubera kwa kuntu tutemerana nyene kwa kuntu ikibano gikengeretse ugasanga nta kwemerana ko ari kuhari ariko by'ukuri duhindura. Canja kuri NASABBAS uriko uraraba muri filime ubuzima babantu wabakinishije kwa muzinanye musanzwe mumenyeranye kubera iki atamukinyi wahandi yaje gukina muri filime ubuzima akine gusa ari uko ari umukinyi wa filime ndundi ugasanga ni kagatimu kuko usanga muzinanye. Okay, ubwambe na mbere abo twafashanije ibikorwa suko twadusanzwe dufashanya ariko turabazi abakinyi turabazi kandi nitwobahereza bose muri filime imwe. Ino ni filime ya mbere jewe nkoze nka NASABBAS izindi zari filime z'abandi ariko twafashanije ariko nko par exemple je ntitwasinde bwaronke umwanya wo gukinana na Mr. Sammy ni umukomedie asanzwe azwi kandi akunzwe hano mu gihugu ariko nariyumvira ati reka ndondere Mr. Sammy dushobore gufashanya muri no filime ubuzima. Ni nkuko ibandanije mushobora kubonamwo n'abandi batandukanye kuko nababwiye yuko harimo ama surprise menshi kuko uno munsi turashari kuri partie ya mbere. Rero uko izogenda ibandanya niko abantu bazogenda babona ibintu bitandukanye n'abantu batandukanye muri no filime.